Reka nongere mbifuriza ibihe byiza cyane mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, nongeye kubahereza ikaze kuri mwebwe mubana natwe kuri ndomanesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabaha ikaze mwebwe mwese mutwumviriza muri ano masaha. Turi kwa kane, turi kwigenekerezo rya 20 Ruhuma 2025. Ndabaha ikaze kuri mwebwe mwese. Burundi News TV tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agaruka kubiko biravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi, ndetse twibanda kubiriko biravugwa nyine mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyine tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa, dore ingingo nkuru twibandaho canga se turagenda turagarukaho muri kino kiganiro cyacu nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Mu Burundi abanyagihugu ndetse n'abanyepolitike bamwe n'abandi bakurikiranira hafi ibibera mu karere k'ibiyaga binini barasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi nyine Ndayishimiye ko yokora ibishoboka byose agaca aravana ingabo ziwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu nyuma y'iko ingabo ziwe zikomeje kugenda zirapfira muri ivyo bice. Amakuru yama aradushikira adafise ivumbi aravuga yuko Ndayishimiye ashobora gukomeza gutegekwa n'abanyaburaya canga se n'abandi mu bindi bihugu kugira agumishe ingabo ziwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko ku rundi ruhande biravuga ko bishobora gukwegera Uburundi ibindi bihe bidasanzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane ariko aravuga canga se ariko aradushikera nuko nyine Uburundi bwama buriko burahura n'ibara remere cyane, mu nyuma yuko Uburundi bukomeje kugenda nyine burahura n'ibibazo biremere cyane, na cyane ibigendanye n'ibibazo nyine bikomeje kugenda abigaragara. Muraza kunyemerera kandi nyine tugaruke kubikomeje kugenda bigaragara nkuko amakuru akomeza kugenda aravugwa, aho kugeza uno mwanya nyine nkuko bikomeza kugenda bigaragara mu Burundi. Uburundi bukomeje kugenda bugaragaza ko rero bwiteguye guhangana n'igihugu cy'abanyi c'u Rwanda nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Haba igihugu cibanyi c'u Rwanda nyine umugambwe uri ku butegetsi urarwaniye igihugu ndetse urahagarika ihonyabwoko ryarakorerwaga mu bwoko bw'abatutsi. CNDD-FDD nayo yaragwanye, ariko kandi kugeza uno mwanya ikaba ikomeje kugenda yagirizwa n'abatari bakeya ko n'ubundi atakintu na kimwe iri kirakora, ahubwo irimo iraryanisha abarundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi byose birakomeje kugenda biratera umutima uhagaze ko by'abatari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko nyine Ndayishimiye ashobora kuzohava aratembagazwa ku butegetsi. Turagaruka ku buryo umuhari wa MTSR ukomeje guca wagura ibirindiro ku rugero rudasanzwe, ndetse batari bakeya bakaba batajya umunwa mu kugaragaza uburyo rero Ndayishimiye nyine akomeje gushyigikira Perezida Tshisekedi muri ino ngwano, mu gihe Tshisekedi akomeje kugenda arashakisha ubufasha ijya nino ndetse n'ubuhungiro nkuko bikomeje kugenda biravugwa cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Kugeza uno mwanya harakomeje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane. Turaza kugaruka kandi ku banyagihugu bamwe bavuga yuko nyine bakomeje kubangamirwa n'ibibazo bimwe na bimwe bikomeje kugenda biratuma birasigara aho ingwano ziriko zirabera, nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Turagaruka ko bikomeje kugenda biravugwa, ariko kandi nako mwese nongeye kubahereza ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Mwiriwe neza mwese abadukurikiye ndetse n'abatwumviriza nga kuri ndomaresha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira, ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV. Ndabahaye ikaze kuba twumviriza muri mu Burundi, kuba twumviriza muri mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu makaritsiye amwe namwe, kuba twumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro cyane. Ndabahaye ikaze kuba twumviriza muri ku mitumba ndetse no mu bindi bice bimwe mwese turabahaye yambu cyane cange turabahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro byacu tubategurira.
abari mu karere k'ibiyaga binini birumvikana mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nyine birumvikana abatwumviriza kandi muraherereye ku bindi bice bimwe na bimwe abari mu bihugu bibanyi mu gihugu cibanyi c'u Rwanda abari mu gihugu cibanyi ca Kongo abari muri Kenya Tanzania Uganda ndetse n'ahandi mu burengero bwa Afrika ndetse no hirya no hino mu isi turabahaye ikaze pyo ndakwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ikaze kuri mwebwe mwese reka amakuru tuyatangurire mu Burundi nkuko ayo bikomeje kugenda biravugwa canga se nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira muri uno mwanya nibigiye koroha twarababwiye mu misi heze ko rero perezida Everest Ndashimye ashobora kuba rero yarategetswe ndasubiramwe rero ko yoba yarategetswe apana gusabwa yarategetswe gukinjura mwidiri nyene ry'abagabo muri Kongo nkuko byuma bivuga bamwe mu banyagihugu n'abanyepolitike bamwe na bamwe nabegereye Everest Ndashimye barakomeje kumusaba yuko rero yovana yovana abasirikare biwe nyene muri Kongo ariko kandi agakomeza kugenda yinangira imvugo ya perezida Everest Ndashimiye avuye ya Addis Ababa yarumvikana nyene by'ukuri ko itandukanye cyane n'imvugo yavuga mu misi ibiri ataraje canga se mu misi heze ibi twarabibamenyesheje bishoboka ko yoba nyene yahondaguwe nyene na bene idiri nkuko byoma bigaragara namba rero ushaka kuguma mu butegetsi namba urashaka ko CNDD-FDD muguma ku butegetsi ba inyuma ya Kongo vuba nkuko bamwe barabivuga canke baba barabimutegeka twaramaze kubona ko mu bimenyesha makuru bitandukanye ko Uburundi bwatanguye rero gukura abasirikari muri Kongo kandi twebwe nk'abasesenguzi twari tubyiteze kuko rero mu byo kuri leta ya CNDD-FDD nta bubasha ifise rero bwo guhangana na leta ifise ingufu ifise ingufu nyene cange nk'uyu muhari ufise ingufu zingana gutya nkuko bizoma bigaragara hari ibikoko bibiri rero nkunda kwiga ko cane cyangwa se nkuko bakunze kugenda barabigarukaho cane nkuko bikomeza kugenda bigaragara rero nga mu gihugu c'u Burundi hari amakuru akomeza kugenda agaragaza ndetse agaragaza neza yuko abarundi bama bariko barapfira ndetse barahonera muri nongwano namba leta ya CNDD-FDD yoba yarafashe ingingo yo gukura ingabo muri Kongo njewe hamwe novuga ko navuga nti ni ingingo nziza kuko nubundi ntaco mbona nyine bariko barafasha barakubitigwa hamwe rero nabo bagiye gutabara ikindi ibi ntibivuze ko abasirikare b'abarundi badashoboye urugamba oya ahubwo biva ku mvo nyinshi cyane abo bagiye gufasha FIDC abenshi abenshi rero ni bamwe mu bantu badashoboye kuba bogwanira igihugu ariko kandi ntibashobora kuba botsinda mu gihe batari ko baragwanira ukuri ijyangwano irimwe rero amahera menshi cyane abasirikari bo hejuru ba Kongo bazibishwa nyine amadolari abasirikari b'abarundi kandi baragwana bafise imidogo nyinshi cyane amadolari bahembwa rero bumva mu matwi gusa kuba rero bari ku rugamba batiteguriye neza kuba kandi no muri bo rero harimwo abifuza ko rero CNDD-FDD yova ku butegetsi ibyo byose biratuma nyine urugamba rudindira cyane ndetse n'ubere gufata indi ntera ndetse umubare wa MTC nawo ukomeje kugenda witegura neza ukaba wama ugaragaza ndetse werekana neza yuko udashobora nyine cyangwa se witeguye gukora byose bishoboka rero Everest Ndashimiye arakuye ingabo ziwe muri Kongo ni ugutsindwa kudasanzwe leta ya CNDD-FDD yoba igize kuko rero imigwi yose iyigwanya iri muri Kongo nta handi izoba ironse ingufu zidasanzwe rero zo gushika ku ntumbero zayo kuko rero bizorohera nyine gushika ku mbibe z'u Burundi ndetse na Kongo byoroshe aho rero nyine naho nkuko bizoma bigaragara murazi ko ariho rero hakunda guhungabana cyane ikindi naco rero mwaraye mubonye amatangazo mashasha nyine avuga yuko nyine umugwi uje kugwanya leta ya CNDD-FDD witwa FLB abarundi
uvuga ko wishize amwe rero n'iyindi mihari nka UPL ndetse na UPL ndetse na UPF. Ibi nabyo rero birifashe birafise insiguro nyinshi cyane. Irashobora kuba rero ari Regitabara nyine yagize amayeri irahindura amazina kugira ngo yatera Uburundi ntibizigere bivugwa ko rero ingorane zizanywe nyine n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda nk'uko byuma biravugwa. Murazi kenshi leta y'u Burundi yama yagiriza u Rwanda gukorana na Regitabara. Urashobora kuba rero ari umuhari mushasha nanone ariko ukaba uvutse vuba rero inyuma yo kubona nyine ibiriko birabera muri CNDD-FDD. Urashobora kuba ari uruyeri nyine rwa CNDD-FDD kugira abasamaze Abarundi narirya nyine amatora yigereje mu Burundi. Ibi byose birashoboka. Biravugwa yuko mu Burundi kenshi iyo hariko harategurwa amatora hakunze kugaragara ibipfungu byinshi ndetse n'ibindi bihe bidasanzwe. Gusa mugume mumenye ko rero mbere iyo gufatwa kwa Goma na Bukavu imigwi ntiyigeze ibaho canke se ngivugwe. Ikindi naco rero kuba iyo migwi yaravuze ko yaravukiye muri Bubanza kuribe na Kongo byose bifise insiguro. Kuki rero itavukiye mu Cankuzo, Ruyigi, Rutana canke Imakamba. Na Everest ndashimiye yokura ingabo ziwe muri Kongo nyine icapanzwe ni ngombwa kizoba areka Uvira nayo bayifate. Niho rero tuzobona ibyari binyegejwe nk'uko byuma biravuga. Icyo no hanura nk'uko abasesenguzi bavuga ati ico twohanura leta CNDD-FDD ntibijajare ngo rero hari ibyo rero nyine ngo hari ibyo rero gwasezeranyijwe ko rero atangwa nizabaho, ahubwo barabe neza ko MTSR isanzwe ihari ku butaka bw'u Burundi. Utunze umunyamurenge uwawe uba nyine utunze wirukanye umunyamurenge uba wikururiye MTSR nkuko byama bigaragara. Akaba ari byo n'ubundi MTSR yama iriko yanga gushika ubu ngubu. Nyine murazi MTSR nyine yama yamagana ihonyabwoko ryama rirakorerwa bene wabo ku buryo ngaha mu Burundi kuza kwihaniza canke kuza baratanga isomo kuri leta ya CNDD-FDD byoba ari akanya gato cyane ku buryo gushika no mwanya nyene leta y'u Burundi itegerezwa ndetse iyo bayiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ibintu bice birahinduka ndetse ibintu bice birafata indi ntera. Abasesenguzi baravuga yuko nyine u Burundi burashatse bwokura ingabo zabwo nyine muri ivyo bice nk'uko byuma bigaragara, ndetse batari bakeya bakaba bama bagaragaza neza yuko iyi ngwano ikomeje kugenda iragenda nabi cyane, ndetse ikaba ikomeje kugenda iratiza umurindi, ndetse ikaba ikomeje kugenda iratuma ibintu biradogera. Nubwo kandi abasesenguzi batarya umunwa mu kugaragaza neza yuko ndetse n'amenyesha makuru byo ku mugabane w'Uburaya byemeza ko leta y'u Burundi yoba yaratanguye gucyura ingabo zayo. Bamwe mu bamenyesha makuru bagiye batandukanye mu Burundi bari ku ruhande rwa leta ndetse n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko nyine ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo biteza impungenge, ariko bakavuga yuko benshi ari ibintu nyine bikomeje kugenda biratuma nyine igisoda cy'u Burundi kiracika intege. Baravuga yuko nyine Burundi bakomeje gahunda yabo ku mapozisiyo yabo yo gukomeza kugwana ino ngwano, ndetse bakaba bavuga yuko nyine biteguye gukora byose bishoboka nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa na cane ibiriko biravugwa nyine ku bibazo biriko birategwa n'ingwano nk'uko byama bigaragara. Heshima uri mu bababaye mu gihe rero ariko yinanata kugira ngo abyuke icuya camurenze mu maso. Uno mwana w'imyaka yarugwa muri 13 aricaye mu gitanda mu ihema rero ryo mu bitaro byarengewe n'abagwayi mu gisagara ca Goma mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ukuguru kukumbafu nyine kwa Heshima gusigaranye agace kaboshe nyine na pansuma nk'uko bigaragara. Mu nda haboneka rero ibimenyetso by'ubushe, kandi ababyeyi biwe nyine bombi barishwe nk'uko bigaragara. Inshuti yiwe Tantine aratubwira uwo yagiriza inyeshamba za MTSR zishigikiwe n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda nk'uko byama biravugwa na leta ya Kongo, ariko u Rwanda rukabihakana ziriko zirarwanya igisirikare ca Kongo
Kongo FARDC izinyeshamba ubu ziriko ziragenzura ibisagara bibiri binini byo muri ako karere k'ubutunzi bw'ubutare bw'agaciro gahana urubibi n'u Rwanda n'u Burundi. Tantine aragira ati hari kwa Mungu nyine hari intambara hagati y'izinyeshamba na leta barateye ikibombe nkaba nyine naratakaje batandatu mu muryango wanjye. MTSR yita umuhari ugwanira ubwigenge kuzana amahoro n'ituze mu gihugu nyine kirongowe n'umukuru w'igihugu ivuga ko yananiwe Perezida Tshisekedi. Uno muhari uragizwe ahanini n'abatutsi uramaze igihe utanguje intambara kuva mu mpera za 2021 aho wagiye wigarurira nyine uturere ufashijwe nyine na bamwe mu basoda babo kabuhariwe barahoze mu ngabo za Kongo nyine. Ibi bivugwa rero n'abahinga bawoni bavuga ko n'u Rwanda ari nabwo rero rufatiye umuriro nyine uno muhari. Ibyo rero Kigali nyine ihakana yivuye inyuma ikavuga ko ata musirikare cyangwa se atankunga batera uyu muhari. U Rwanda ruvuga yuko kandi go gwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka kugira ngo rukingire umutekano wago. Amakuba abanyagihugu bajamwe rero uko MTSR ikomeza kwigarurira uturere urayabona ushitse mu bitaro bya Ndosho aho rero Shima ariko aravurirwa nkuko bizoma bigaragara, aho bivuga ko leta ya Kongo rero n'ingabo zayo nabo baca barohereza amasasa aho babonye hose. Abaganga ntiborohewe mu kuvura rero igitigiri c'umurengera cy'abasivile ndetse n'abasirikare barakomeretse mu mpera za nzero igihe rero izinyeshamba zafata igisagara ca Goma. MTSR ivuga ko yabohoje icyo gisagara, onivuga ko abapfiriye muri iyo ntambara bashika mu bihumbi 3. Abagwanyi bariko rero baravurirwa mu byumba bine rero bikorera rimwe rero umunsi wose, rimwe rero na rimwe no mwijoro. Mariam Flavia rero wo mwishiramwe Siskala risanzwe rifasha ibi bitaro aragira ati ni ibintu biteye ubwoba ku baganga cyane. Avuga ko abaganga bajyama rero mu byumba byo kubagiramwo, ati ibikoresho byacu by'ubuvuzi byarasahuwe igihe nyine ibintu byatangura kuba nabi cyane kandi twarakiriye ibitigiri tutari bwigere kuronka imbere yaha hagati y'abantu 100 ndetse 150 ku munsi mu kiringo c'amahinga atari makeya. Ibi bitigiri byaragabanutse gushika kwigenekerezo g'10 gushika ku 10 buri munsi nkuko bivugwa na Favie avuga ko ubungubu abantu bariko bagerageza gusubira mu buzima nkuko byoma bigaragara. Uriko rero urazunguruka muri Goma uhura n'amapikipiki yuzuye amabarabara, amaduka menshi cyane aruguruye ndetse n'abacururiza rero ku mabarabara baragarutse n'imirundo yabo y'ibitunguru, amavoka ndetse n'inyanya. Nta kimenyetso kinini ubona c'abagwanyi ba MTSR bafise ibirwanisho bikomeye, ntibahagarara nyine ku mabarabara, ntibikenewe bose barazi ko ari bo rero bafise ibintu mu minwe yabo. Umugabo umwe rero aravuga ko abantu bokwemera mu gihe rero babona ko nyine yaravuze ati abantu bokwemera na shitani mu gihe babona ko yozana amahoro. Yarashatse gusigura yuko nyine nubwo bavuga ko umwari w'MTSR atari umwari mwiza, mu gihe uri kurabazanira amahoro bakwiye kuba wowe wemera. Ariko abandi barinengesa. Umenyesha makuru umwe avuga ko ibimenyesha makuru byisuzuma mu byo bitangaza mu kurindira kugira hababone rero ingene abategetsi bashasha bazobyifatamwo. Umwe rero mu baharanira uburenganzira bwa muntu aravuga ko benshi babayeho rero mu gacerere kenshi kubera gutinya ko inyeshamba zo kwihora. Ati iki nicyo gihe rero c'ubwoba kitari bwigere kibaho rero muri kahise ka Kongo cange kagoma. Ndafise ubwoba kazoza ni gatomoye na gatoya, ariko siko bimeze kuri MTSR. Wirimanzi Buramatari mushasha aherutse kugenwa na MTSR, akaba yari aherutse gutahuka nyine avuye muri Canada. Yaranditse kuri X ye ati ni mwitege amahoro, umutekano, iterambere, gutanga akazi kazoza katagira rero impunzi, ataruswa, atanzara.
ariko ibihumbi n'ibihumbi by'abantu barahungiye mu makambi ya Goma muri ino myaka nyine ya vuba. Barahawe ubutumwa butandukanye, barahawe amasaha 72 yo kuhava. MTC irashaka ko aya makambi afutwa, co kimwe rero n'iyindi migwi yitwaje ibirwanisho yoba imenye yaba inyegejemo. Divine y'imyaka 19 ateruye umwana uwundi ahagaze iruhande wiwe nyine, aragira ati baraje baratubwira bati mufise imisi 3 yo gutatwa, ragize ubwoba bwinshi na cane uko rero twitangira ko tutagira iyo tujya, amazu yacu yarabomowe, inzara iratwishe, none wosubira gute muhira rero ataco ufise. Nubwo rero kandi bikomeje kugenda bigaragara yuko nyine izi ngwano ziriko zirazana amahoro n'ituze nyine nkuko bigaragara, ku rundi ruhande abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakarekana neza yuko nyine ibintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse bikaba bikomeje kugenda birafata indi ntera. Uyu mwari wa MTC urakomeje kugaragaza impinduka zidasanzwe, mu gihe ku rundi ruhande bwana Tshisekedi akomeza kugaragaza ko yiteguye gukora byose bishoboka kugira abashe kuba nyine yohindura ibintu ku butaka bwa Kongo. Bwana Tshisekedi aracyafise icyizere ndetse n'intumbero yo kuba ashobora kuba yazakomeza kurongora ubutegetsi bwa Kongo, ariko ntibizomworohera. Mbashimire, tugaruke mu kanya.